Yesu nashimwe cyane. None rero mbere yuko dushishikara twagomba ubwa mbere dushimira Imana yo mu ijuru, Imana yo iduteye iteka rikomeye cyane kugira ngo dushike hano, yaciye mu bungere bishengero abakozi b'Imana ba hano basabye igikorane, abungera Imana ibacamwo baca baradutuma ngo tuzoze kumarana iyi minsi hano mu Kinama. Yesu nabishimirwe cyane. Turashimiye rero abakozi b'Imana ba hano, nyakubahwa pasteur arongoye hano uwo bakorana bambwiye ko agwaye Justin, na twanezerewe cyane dushitse hano ingene batwakiriye neza, kandi bakitutuma yaranezerewe cyane. Asanzwe ari umukunzi wanje cyane gose, dukundana, namukunze kuva kera, jewe ndi umujenama ntavyo yibuka we, ariko twigeze guhura, je nari umujenama duhurira mu Gikungu, yagiye gufasha uruhimbi aratwigisha, ndamukunda cyane. Yesu amuhezagire cyane. Hanyuma rero mbaye umugozi w'Imana mu pasteur, uruhimbi rugira nukuvuga aho natumwe ubugira kabiri ncantumwa aho yararongoye mu Kigwati, ricari biteka rikomeye cyane, anyakira neza cyane. Hanyuma igitangaza caciye kiba aho nari ndongoye Rukaramu, uruhimbi rwakurikiye savye uruhimbi nanje baca baramumpa, kica kiba igitangaza. Yesu nashimwe. Urumva rero naje ku mu nshuti zanje rero, ndashimiye Imana cyane. Mu Kinama ndahakunda, nifuza kuhashika, rero kuhashika ndanezerewe. Yesu abahezagire cyane. Sanzwe nkunda amakorale ya hano, hayo korale ya mbere ihora isohora indirimbo ziryoshe, korale y'abagabo, izo nizo korale nari sanzwe nzi nakunda kubona. None rero ko shitse hano, Yesu nabishimirwe. Amazina mwayumvise, nitwa Pasteur Nungararo Charles. Hari abari bazi iryo zina, abantu boba barigeze kuba bumviriza ikiganiro citwa Kundane cyangwa isoko y'amahoro, bokiriza amaboko nkaraba, boba barigeze kucumva kikabahezagira. None rero ndabona ko abakozi ba hano ndabafasha kuvuga ubutumwa. Yesu nashimwe. Urumva rero musanzwe munyumviriza ku radio, na hamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza. Imana irugurura imiryango yo ku radio, ndavuga ubutumwa bwiza ku radio y'igihugu imyaka itari mike, imyaka myinshi irenga hafi 25. Abantu benshi bahora baza kunda babazi ngo ndumutama yashaje gose, bagasanga nacarimwo. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma mu misi heze uburyo bwaragabanutse, baragira ibintu by'amahobere, amabeya abamenshi, ikiganiro kirazimba, bituma tutabandanya. Ariko kandi turiko turasenga, hari abantu hagati mu gihugu bariko bararira bavuga ngo turagomba kumva ijwi ryawe kandi uri kurasemerera. None rero ndiko ndibaza ko Imana igiye kubikora, amafaranga bakayariha. Hari abantu bitanze ejo bundi barambwira ngo bambajije, twahuriye ahantu barambaza ngo mbega ko tutacumva ijwi ku radio. Ndababwira nti uburyo nibwo bwabuze. Baca barambwira bati ubu nyene ubu tugira tuyarondere. Yesu nashimwe cyane. Wongere usemerere kuko ubwo butumwa bwaramfashije. Umwe yambwiye ati nkiri muri universite, ndi mwana niga muri secondaire kugeza nje muri kaminuza, nafashijwe n'ubutumwa uvuga. Ati ndahantu ngowe merewe nabi, ubutumwa bwaramfashije. Ati none ngomba kwijwi ryongera rikumvikana. Bariko baragerageza rero, mu minsi muzokumviriza ikiganiro isoko y'amahoro, turiko turavuga ijambo ry'Imana. Yesu nashimwe cyane. Ndabakunda cyane, umwami abahezagire. Amen.
none rero ndafise intasho ko ari bwo bwa mbere mpagurutse, intasho zo mu ishengero ryo mu Kajaga niho dukorera. Ni ishengero riri hafi, ufashe bararija kuri Shanike ugashika hafi ya Club du Lac, cyo ni barabara rikata rija mu Rukaramu, ni nk'imetero 200 ucushika ahantu hari urusengero rwo mu Kajaga. Turi mu ishantiye turiko turubaka urusengero rutari rutoruzo warungana nkuru canke mbere runa ego hejuru, tugeze rero ku idare yo hejuru, kuko tugomba ko abakristo bazosengera hejuru, munsi hakaba inzu z'abakozi kubera dufise parcelle ntoyi. Nivyo bikorwa turimwo, kandi nizera ko ndahashitse namwe ko muzohashika. Yesu nashimwe. Ego none rero ndanezerewe. Hano nabonye abantu batari bwo bambone, abantu basanzwe banzi twari tumaze kubonana, bakiriza amaboko ndawe. Barimwo setiwe twarakoranye cyane gose, barimwo Yesu abahezagire cyane, ariko abatanzi mbonye muri benshi. None rero Yesu arakoze, tugira dusangire ijambo ry'Imana, tusome ijambo ry'Imana, ibindi tuzogenda turashishikara tuganira dusangira amajambo y'Imana. Iyi minsi tuzomarana hano, naranezerewe cyane gose, naranezerewe guhabwa ikaze hano, ahantu hari n'urubatirizo. Sanzwe nkunda kubatiza cyane, ndakunda ahantu bariko barabatiza, sanga ndabikunda gose. Yesu nashimwe cyane, ndakunda kubatiza ku buryo numva umuntu mbatije no cyanda mujana, kuko biranezera cyane. Yesu nashimwe. Umunsi umwe nari nagiye mu gihugu cya Israel, hanyuma ndota ndiko ndabatiza. Nari naraye ahantu i Galilaya, batubwira ko tuzinduka tugenda kuri Yorodani, kuraba uruzi rwa Yorodani aho Yesu yabatirijwe. Hanyuma iryo joro ndarota ndiko ndabatiza, tuca tuzinduka tugenda kuri Yorodani. Tuhageze abapastori bamwe bariko barabatiza, numva ndakunze kubatiza, numva ndaryohewe, ndavuga nti mana iki gihe cyo kubatiza kiraryoshe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hanyuma rero ngarutse hari muri 2022 Imana yaciye inkorera igitangaza muri 2023. Ego nariyo mu 2022 mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa gatatu 2023 baca baradusengera kuba barongozi b'ishengero. Ndakora ca gikorwa nararandarota. Yesu nashimwe cyane. None rero reka dushishikare duzingure Bibiliya zacu. Ni ku mugoroba bambwiye umwanya ingene tukoresha dusangira amajambo y'Imana hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nibagiye gutanga intasho zo muhira, muzakiriza madamu wanje. Ndafise madame atomoye mwiza cyane, muzomubona dimanche. N'abana bake muri bo bazoza ku munsi wa Mungu. Mwakirizo ntasho mu izina rya Yesu. Ku munsi wa Mungu muzobabona, na madame azoza, kandi bizoba bimeze neza. Dusome Mariko, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwazenuma na Mariko igice cya 5. Dusome duherenga hakuri umurongo wa mbere, dusome imirongo mikeyi, dusangira ijambo ry'Imana. Bafata hakurya y'ikiyaga mu gihugu c'Abageraseni. Avuye mu bwato, umuntu yinjiwemwo n'impwemu ihumanye, ava mu masenga y'imva, acara musanganira. Yaba muri ayo masenga ntihagira uwuba akibona ico gushobora kumubohesha, niyo woba umunyororo, kuko bamubohesheje iminyororo ku maguru no ku maboko. Keshi iy'amaboko akayicagagura, iy'amaguru akayivutagura. Ntihagira umuntu afise inkomezi zo kumutururuza, maze iminsi yose ku murango no mwijoro yama muri ayo masenga no ku misozi aboroga yikebagurisha amabuye. Abonye Yesu akiri kure, arirukanga, arunama, asemerera n'ijwi rirenga ati,
ungomba ko iki ga Yesu mwana w'Imana isumba byose. Ndakurahiye Imana nturinde kuzinzikaza umbabaza, kuko yaramubariye ati va muri uyu muntu wa mpwemu ihumanye. Murongo wa 15 dusimbe. Bashikaho Yesu ari, basanga uwari yinjiwemwo n'abadayimoni yicaye yambaye ubwenge bwagarutse, umwe nyene yari yinjiwemwo na ca gitero. Baratinya. Imana nihabwa icubahiro. Imana nishimwe. N'aya majambo tugiye kuvugana, aya majambo dusomye hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe n'uyu Mariko, n'amajambo meza cyane dusomye atwereka ingene Yesu yatabaye umuntu yaraboshwe, umuntu yaragowe, yaramaze igihe kitari gito ari mu bibazo bikomeye, ari mu magorwa akomeye, ari mu ngorane zidasanzwe, ariko twabonye ngo Yesu Kristo arahura nawe, aramubohora, aramutabara. Nawe uyu munsi Yesu agutabare, akugirire neza. Yesu nashimwe. N'aya majambo yanditswe n'uyu nyene Mariko. Uyu Mariko muri make yaragendanye na Paulo, no mu rugendo rwa mbere rwo kuvuga ubutumwa bwiza. Paulo yarajanye n'uyu Mariko. Uyu Mariko yavukiye i Yerusalemu, niho hari wabo. Yari umunyamuji nk'uku namwe muri abanyamuji, muri abantu bo mu Kinama. Yesu nashimwe cyane. N'abanyamuji barakorera Imana neza. Hanyuma rero arakunda abakozi b'Imana. Uyu Mariko ari umusore. Urugendo rwa mbere Paulo ari kumwe na Baranaba barajanye, agarukira wewe ahantu bita i Pamfiliya, acaragaruka Yerusalemu. Urugendo rwa kabiri yafatanye urugendo na Baranaba. Uyu rero Mariko yabaye umuntu mwiza cyane. Namwe shengero ryo mu Rukinama muba abakozi b'Imana beza. Yesu nashimwe cyane. Muba baririmbyi beza, muba basore bameze neza, muba abagabo bameze neza. Uyu Mariko yarahameze neza cyane. Iyo usomye ijambo ry'Imana mu vyigwa vya Bibiliya bavuga mbere yuko uyu Mariko yongeye kugendana na Petero cyane, kandi agiye arandika, niwe yagiye arandika ivyo Petero yavuze. Bavuga mbere ko n'ubu butumwa bwiza bwa Mariko yoba ari ivyiyumviro vya Petero. Yarakoranye rero n'abakozi b'Imana neza. Hari umukristo mwiza akorana n'abakozi b'Imana neza, akubaha abamurongoye, akumva ko akwiye kubakunda. Uyu Mariko rero n'akarero keza cyane. Yesu nashimwe cyane. Ndafifurije kuba abakristo beza cyane. Haleluya, haleluya. Hanyuma rero uyu Mariko niwe yanditse iki gitabo. Aracandika atumbereye kuremesha abakristo bo mu kinjana ca mbere. Bariko barahamwa, bari mu mageragezwa akomeye, bari mu kibazo kidasanzwe. Nico gituma Mariko mu butumwa bwiwe yanditse buratandukanye gato n'ubwa Matayo, n'ubwa Yohana, n'ubwa Luka, kuko wewe yaciye avuga ahagarara cyane ku bikorwa vya Yesu Kristo. Ingene Yesu Kristo atabara, ingene Yesu Kristo akiza abagwayi, ingene Yesu Kristo azi vyose, ingene Yesu Kristo ashobora vyose, ahumura impumyi, amugurura ibimuga, yirukana abadayimoni. Mu butumwa bwiza bwa Mariko nico yashimikiye ko, yerekana ko Kristo ari umukozi ariko araremesha bari mwihamwa. Ati mureme, uwo mwizeye arashoboye, azobatabara. Yesu nashimwe cyane. Yesu agutabare mwene data. Muri kino gikorane uzobona uhugira neza kwa Kristo, kuko Yesu twizeye arakora, nuba arakora kandi akomeza gukora. Yesu nashimwe. Amen. Tuza kuvugana ijambo rivuga ngo Yesu arabohora abo Satani yaboshe. Yesu nashimwe cyane. Yesu arabohora abo Satani yaboshe. Yesu nashimwe. Amen, amen, amen. Niyo majambo tuza kuvugana ko Yesu abohora abo Satani yaboshe.
uvyumve iri jambo uribike mu mutima wawe. Urashobora kuba uboshwe, urashobora kuba ufise ikibazo chance kukuvako, chance kukurekura, urashobora kuboshwe n'icyaha kanaka, urashobora kuba kuboshwe n'imivumo utigeze umenya ikabikuboshe, ariko ndagutangarije Kristo Yesu yaduhamagaye arabohora ababoshwe. Yesu nashimwe cyane. Abo Satani yaboshe, ababoshwe n'abarozi, ababoshwe n'abasataniste, ababoshwe n'impwemu mbi, uyu Kristo umwana w'Imana arabohora abantu bakidegemvya. Narabibonye abohora. Hallelujah. Listen. Umwama kubohore. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Ndabakunda bene data. Umwama bagirire neza. Yesu arabohora ababoshwe. Bibiliya itubwiye uyu muntu yitwa yaraboshwe. Uyu muntu yari hakurya mu gisagara cyitwa Genesareti. Bibiliya yatubwiye neza ngo yaramaze igihe kirekire ari mu buja bwa Satani, aboshwe n'umwasi, aboshwe n'impwemu mbi. Impwemu mbi zaramuboshe, yaragowe. Bibiliya yabwiye ngo yari yaravuye mu nzu y'abamwo, mu muryango, kubera ukubohwa n'impwemu mbi ziramusohora. Agenda kuba mu masenga, agenda mu ishamba, agenda mu gahinga, abahantu yabohewe n'impwemu mbi. Bibiliya ivuga ngo nta muntu n'umwe yashobora kumuboha, ngo naho bamubohesha imigozi ku maguru yarayicagagura, iy'amaboko akayicaga akayivutagura, nta muntu n'umwe ngo yari afise inkomezi zo kumutururuza. Yaragowe, yarababaye, yararushe, ariko Yesu araruhura. Yesu nashimwe cyane. Yesu arabohora. Ndabafitiye inkuru nziza, umwami Yesu arabohora. Yesu nashimwe. Haleluya. Mwami nanyemerera nkaronka umwanya tuzovugana ibice bitatu. Umwami wacu Yesu Kristo tubohora, umuntu akidegemvya, akamera neza, agatabagwa. Ariko reka tubanze tuvuge uyu muntu. Bibiliya yatubwiye ngo yarababaye, yaragowe, nta bwenge yarasigaranye, yaba mu ishamba. Ashobora kuba yarya ibintu byo mu ishamba, ashobora kuba yarya ivyatsi. Abadayimoni ni babi cyane, abadayimoni baronona umuntu. Yesu adufashe cyane. Hanyuma Bibiliya ivuga ngo umunsi umwe umwami Yesu Kristo afata ubwato ajabuka muri ico gisagara cy'Genesareti. Kandi Yesu ntiyapfa kugenda. Yesu ntiyapfuye kukuzana. Hari impamvu uri hano muri iki gikorane, hari impamvu yakuzanye, hari impamvu Imana yateguye ibi bihe. Imana ikunezereze muri kino gikorane mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndumva abantu Imana izogira neza muri iki gikorane. Turiko turasenga Imana, twarasenze Imana yo mwijuru. Iki gikorane uzobona ukuboko kw'Imana, kuko Imana twizeye ni Imana ikora, ni Imana ikiza, ni Imana itabara, ni Imana inezereza, ni Imana iharira, ni Imana yeza abantu bakababera imbere y'Imana. Yesu arabona turiye hari ahantu i Genesareti, hari ikibazo, hari ingorane. Ndabona umuntu agowe, ndabona umuntu aboshwe, ndabona umuntu atamerewe neza. None rero nagomba ngende, ndagomba njabukeyo. Afata ubwato aja mu kiyaga ca Galilaya, ajabuka agenda i Genesareti. Ikiyaga ca Galilaya gifise amazina 3. Baracita Genesareti, baracita Galilaya, baracita Tiberiya. Bivana n'ahantu winjiriye ugiye, nico gituma usanga bacita ayo mazina 3. Hanyuma rero ajabutse i Genesareti. Uyo muntu ngo yari aba mu ishamba, abantu barahevye amayira, barahevye kuyacamwo. Yesu adufashe cyane. Bibiliya ngo Yesu wa muntu abonye Yesu ngo acarasemerera ati Yesu aramumenya, aramenya ko Yesu ari umwana w'Imana, aramenya ko Yesu adasanzwe, kwaje kumutabara,
ngo acarasemera za mpwemu zirasemerera ziti ntutugirire nabi. Yesu adufashe cyane. Ngomba ndababwire ibintu bitatu ngomba ko tuvugana, ariko ngira ngire kimwe kuko umwanya uraheze. Bibiliya ivuga ngo amaze gusemerera, avuga ngo ntitugirire nabi, Yesu acayirukana izo mpwemu mbi. Ngomba ndababwire bene data, munkurikirane neza. Umuntu agizwe n'ibice bitatu. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Abitesalonike tubanze twasome ijambo kugira tubandanye dukoresha umwanya neza. Tuja dusenga. Abitesalonike igice cya 5. Icete Paulo, icete cya mbere Paulo yandikiye Abitesalonike. Icete cya mbere Paulo yandikiye Abitesalonike igice cya 5, dusome umurongo wa 23. Havuga ngo kandi Imana nye n'amahoro ubwayo ibe ariyo ibeza muri byose. Umviriza neza, impwemu yanyu, ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Imana nihabwa icyubahiro. Muri iyi minota dusigaranye, reka mvuge ibice bitatu. Numvise ndongowe ko tuvugana y'amajambo, dushaka kuyashishikara ejo, dushaka kuyashishikara kwa gatandatu, hanyuma tukazosozera ku munsi wa Mungu tukuvuga ibindi. Haleluya. Umwami abahezagire cyane. Ndabakunda, tuzojane mu ijuru bene data. Ndabakunda rwose, nabakunzi, Imana ibahezagire. Nanezerewe kubona ko hale nini ya kuwa 4. Numvise ndabakunze ingene mufise umwete wo kuza kumva ijambo ry'Imana. Imana ibahezagire cyane. Aya majambo rero ngoma ndababwire ngo dufise ibice bitatu bigize umuntu. Ivyo bice bitatu nagomba ndakubwire ngo Satani aravyanka. Satani aranka ivyo bice bitatu bitugize. Satani igihe cyose agomba kutuboha ngo atubohe muri ivyo bice bitatu bitugize. Dusomye ngo impwemu yacu, ubugingo n'umubiri bize bizigamwe, bisangwe bitagira kuri wa munsi wa Kristo, bizosangwa atagasembwa, bimeze neza. Ngoma nakubwire ngo Satani aranka ivyo bice bitugize. Umuntu aragizwe n'ibice bitatu ibidusomye. Impwemu iyi ni esprit, impwemu y'Imana, iyi mpwemu ituma dusenga, iyi mpwemu izobona Imana. Umuntu agizwe n'ubugingo nkuko Bibiliya itubwiye. Ubugingo nahahari gushaka, volonté, ubwenge buri mu gice cy'ubugingo. Hanyuma hari igice kigira gatatu n'umubiri. Umubiri n'uyu mubona twambaye. Ivyo ni ibice bitatu. Satani aranka ko impwemu yawe izobona Imana. Satani aranka ko ubwenge bwawe butungana, bukora ibigororotse, bukora ivy'ikimazi. Satani aravyanka. Satani aranka ko umubiri wawe widegenza, ugira amahoro. Tuzobibona mu ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana iguhe gutahuriza tugiye kuvugana. Yesu nashimwe. Reka mvuge kimwe, umwanya uraheze, kandi numvise ku mugoroba tuza kubona bana n'abantu bava baza amasengesho no mu nyigisho. Reka mpere kuri igice cy'ubwenge. Ubwenge ni ikintu cyiza, ni ingabire idasanzwe Imana yaduhaye. Ni ingabire nziza cyane Imana yaduhaye, kandi iyo ngabire Imana yaduhaye Satani arayanka, kuko umuntu Imana yamuremye mu ishusho yayo, imutandukanya n'ibikoko bipfa bikaba biheze. Iduha ubwenge bwo kurobanura icyiza n'ikibi, kumenya icyiza n'ikibi. Ubwenge butuma dumenya ngo iki ni icyaha tukireke. Yesu adufashe cyane. Satani rero aranka ubwenge bwawe. Ni gute Satani aboha ubwenge? Umuntu ugasanga yaraboshwe mu bwenge. Ubwenge bw'umuntu bukabohwa kuko Satani aranka ko ubwenge bwawe butumbera.
kuko ubwenge bwawe butumbereye cuba amahoro, no mu rugo rwawe ugira amahoro, no mu ishengero ugira amahoro, no mu gihugu bigenda neza. Ariko umviriza, iyo Satani yaboshe ubwenge bwawe burononekara. Yesu adufashe cyane. Turaza kubibona ingene umuntu yaboshe ubwenge, uraza kwiraba hama tuzobereka ingene umuntu aboha impwemu yiwe, tuzoraba ingene umuntu aboha umubiri wa uyu nyene uyu, hanyuma tuce tuberekana ingene umuntu abohoka akidegemvya. Yesu nashimwe cyane. Ubwenge rero iyo bwaboshwe duca dusenga, umwanya uragiye. Bibiliya yatubwiye ngo uyu muntu mu bisanzwe yari yavutse nk'abandi, aravuka nk'abandi, arabaho, mugabo haragera igihe abadayimoni bamwinjiramo, baramujana, bamusohora mu nzu, bamujana mu gahinga. Why? Kubera iki byagenze uko? Abadayimoni bo batatse ubwenge, ubugingo. Abadayimoni baragwanya ubwenge bwawe. Turaza kubiraba neza mu kanya gatoya. Ubwenge iyo bwatewe buragukwegera ingorane zikomeye cyane. Kandi abadayimoni ntibashaka kuba mu gahinga, ntibagomba kuba mu ishamba, bagomba abantu, bagomba kuba mu bintu. Nico gituma ukwiye gusenga kugira ngo ubwenge bwawe bugume ku murongo mwiza. Yesu nashimwe cyane. Nkunda gutanga akarero ndiko nigisha iyi nyigisho. Umuntu umwe yashinga intahe, tweko turaja ku kazi hari mu gatondo, nari ngikora muri IBS, hama nari nzindutse tugiye ku kazi, tugenda tujanye tuvuye muri bisi, duhura n'umugabo yambaye ibikopo yononekaye ubwenge, asigara umusazi muri ville. Abantu benshi bari bamuzi uwo muntu, sinzi ngira yapfuye, siberutse kumubona. Hanyuma uwo mugabo arambwira ati uyu twariganye muri ETS, kandi yari afite amanota meza cyane. Turaheza ETS, ati mu mwaka wa nyuma yatanguye kunywa urumogi buhoro buhoro, atangura kunywa urumogi bukebuka, amatabi menshi. Hanyuma buhoro buhoro duhejeje ishure, twe araja muri kaminuza. Uwo mugenzi wiwe ati wewe acara byanka kuja muri universite, aca abandanya anywa inzoga, anywa itabi, kugezaho ubwenge bwiwe bwononekara. Ubwenge bwiwe burononekara, asigara ari umusazi yikorera ibikopo mu ibarabara. Ivyo byagenze gute? Abadayimoni batatse ubugingo, abadayimoni bataze ubugingo bwiwe. Bibiliya yatubwiye ngo impwemu yacu n'ubugingo. Yesu adufashe cyane. Ngira tuvugane gato inje senga Imana, ariko turaraba kandi saba umuntu yacu no musejo ntaza sibe, no kuwa gatandatu ntaza sibe, no kuwa Mungu ntuzosibe. Yesu nashimwe cyane. Iyo rero abadayimoni batatse ubugingo bwacu, hari abantu uzosanga akora ibintu ukibaza uti none ibi bintu abikoreshwa niki? Reka ndabaha uburorero, mwebwe nabonye mwambara neza, nta ngorane, ni byiza. Hajya iyo mubona nk'umukobwa canke umuhungu nawe nyine basigaye bambara nabi, asigaye yambara impuzu zitamukwiye. Abadayimoni batatse ubwenge bwiwe. Nigeze kubona mu misi heze umukobwa yaje muri ville yambaye agahuzu gato cyane, ageze hajya haruguru y'amabisi ya Gasenyi. Abagore bamubonye avuye muri bisi baravuga ati yakakamara amazi, baza kumuterera kw'ibikwembe, atambara ihishe, urateye isoni. Mugabo wewe mu mutwe wiwe, mu bwenge bwiwe yabona umengo yambaye neza. Yesu adufashe cyane. Ubwenge, iyo ubwenge bwatewe, umuntu ubwenge bwatewe arashobora kubahuka agakubita umugore wiwe. Hata nibabona ugoroye ukuboko ugakubita ikofu umugore, ugakubita ingumu, ugakubita umugabo, abadayimoni baguteye, ubwenge bwawe ntibugikora neza. Yesu adufashe cyane. Muriko muranyumva neza? Abantu nazo bamenya, nazo batahura, ariko izi nyigisho n'inyigisho abantu bakwiye gutahura. Ugasanga umuntu nadazi, abadayimoni baguteye, ugeze ku rwego rwo gukubita umugore. Hari nabo abadayimoni bonona servo. Ejo bundi nariko numviriza
ibintu byaca ku marezo sosiyo berekana umugabo umengo ruwahamuka inama nyene bavuga ngo yishe umugore wiwe. Why happen? Ivyo bintu bishika, ubwenge bwononekaye. Abadayimoni batatse ubwenge bwawe. Yesu adufashe. Bibiliya yatubwiye ngo uyo muntu yakora ibintu bidashoboka, ibintu birenze. Niwiyumvire, why umuntu umwe yofata amacupa 10 y'ibiyeri akayanywa hanyuma akaguma umenga arakomeye? No, yatewe n'abadayimoni barononye servo yiwe. Tuzoyibona ejo. Iyo wononekaye ubwenge ukora ivyo abatagira ubwenge nyene, urabe neza uzosanga waratewe ubwenge bwawe bwarononekaye. Kubera iki? Wubahuka ukagenda gusambana, ubwenge bwaratakaye, warabaye atake, impwemu mbi zarakwinjiyemwo. Wa ivyo bintu bigushikira ukavyubahuka, waratewe ubwenge bwarononekaye. Abantu navyo bamenya, ugasanga umuntu araza muri kohari, umuntu araza mu rusenga every days, bakaza bakumva ijambo ry'Imana, me servo zarononekaye, ubugingo bwaratewe, amaraso yawe muri mu bugingo hayereramwe ibibi, harereramwe masturbation, kwisambanya, gusambana, gukora ibibi. Yesu adufashe cyane. Waratewe ubugingo, ariko inkuru nziza Yesu arabohora. Yesu adufashe cyane. Yesu arabohora. Jewe nigisha ku radio nkakira abantu batandukanye. Nigeze kwakira umuntu umwe arambwira ati jewe ndagowe, ndi umukobwa niga muri kaminuza, mugabo ndasambana telemake darase ko bimvamwo. Iyo ndyamye cyangwa ndi mu ishure ndiko ndafata amanote, numva umukono wanje uri kuraribwa, nkumva ashaka umugabo, nkaca sohoka mu ishure muri university ntaho kubaza ati nkaca ngenda nkarondera abo dukorana ivyaha. Ndarushe yari yumvise ijambo ry'Imana, nikamwambia Satani yarakuboshe. Yesu adufashe cyane. Satani yarakuboshe, ukeneye kubohoka, ukeneye ko Yesu agutabara. Kumbe abadayimoni barononye servo yiwe, abona ubuzima bwe no gusambana. Amaze kuza hari ku kazi nakora muri IBS, muri Ligue pour la lecture de la Bible. Nono IBS Ligue niyo nakorera mu cyo gihe. Hanyuma tuyaze nawe aratura, arihana. Amaze kwihana ndamusengera. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Arabohoka pe, aradahwa, yaradashwe icyo gihe. Sinanize ko abantu mbona aradashwe, impwemu mbi ziramuvuyemwo, araboroga. Umukobwa twakorana yasengeragaho mu Kamenge, yari umusekretari wacu, aza kuraba biriko biraba, asanga umukobwa ariko arakubura uyoka ku matapa adahwa. Ndavuga mu izina rya Yesu, bohoka. Haleluya. Umukobwa arabohoka. Yesu adufashe cyane. Nabwo tugenda amahoro, Imana iragutabaye. Naranezerewe haheze nka 2 semaines. Atarambwa ngo umukozi w'Imana, ndashima Imana ndamaze amayinga 2 ntasambana. Yesu adufashe cyane. Ndamaze ukwezi, ntibizokomeza. Bana turasenga, turasoma Bibiliya, turaja mu rusengero. Haleluya. Zarumva ngo maze amezi 3 ya mpemu yaramvuyemwo, ubundi muzima. Haleluya. Haleluya. Ubwenge burononekara, ugakora ivyo udakwiye gukora, ugasanga uri kuratukana, ugasanga niwe canzo c'ingorane mu rugo rwawe, ugasanga niwe utera problème umugabo wawe, niwe utera problème umugore wawe, niwe utera problème ibibondo vyawe. Servons. Abadayimoni baratatse ubugingo, ukora ibintu bigaragaza kuboshwe, ariko Yesu Kristo arabohora. Tujya dusenga Imana, tuzobana ku munsi w'ejo. Tujya dusenge. Ushobora kuba ubwenge bwawe bwaraboshwe, hari ibyo ukora, hari amajambo uvuga, abantu baboshwe ubwenge, ari bagira ko ari umwana w'Imana, akavuga amajambo apfuye, hamukorera ugasanga uri kuvuga amajambo y'urusaku. No, Satani yononye ubwenge bwawe. Bibiliya ivuga ngo iyo tuvuze tuvuge nk'abavugishijwe, mu ijambo ryacu ryubake abayumvise. Ariko ubwenge bwononekaye, ukora ibintu bibi,
mwishengera ukonona ibintu bikakunena kuja ku rutonde muri korari ukarushanya mu bakozi b'Imana ukarushanya servo ubugingo bwawe bwaratewe ariko Yesu Kristo arabohora tugira dusenga Imana ninde yumva ngo ndagomba kubohoka mu bwenge ndagomba kubohoka ndagomba Yesu ambohore ndagomba ubwenge bwanje bubwiye ku murongo ndaguhaye kaze mu izina rya Yesu n'aya majambo y'Imana kaze banguka ngino mu maraso ya Yesu Yesu akweze Yesu akugirira imbabazi ubwenge bwawe bubohoke ibintu byose bije ku murongo neza banguka mu maraso ya Yesu Yesu Kristo ahageze izo mpwemu mizisha ziva mu uyo muntu Bibiri ivuga ngo ubwenge bwaragarutse basanga ni muzima bwa bwenge bwononekaye abantu bahora kumva inkuru zawe atari nziza ibikorwa atari vyiza ariko kuri uno mugoroba ngufitiye inkuru nziza Yesu arabohora ababoshwe ngwino mu maraso ya Yesu ngwino Yesu akugirira imbabazi abohora ubwenge bwawe bukore neza ubwenge bwawe buje ku rutonde tunamika amaso yacu hanyuma ubaze umutima wawe uti mbega bimwe nkora mbega bimwe nkora mvuga mbega kumwe mbayeho ya majambo nkora mvuga mbega kumwe nitwara mu muryango ubwo ubwenge bwanje umwasi ntiyabuboshe ndagomba kubohoka ndagomba Yesu ambohore ndagomba nidegembe ndagomba ubwenge bwanje umere neza kaze cyane reka dusaba umubwiriza wa hano Pasteur asenga Imana asengera aba bantu Mwami Yesu turagushimiye cyane Mana yera iyo mwijuru data wa twese uhoraho turagushimiye ko igikorwa ciza cyo kubohora wagitanguje kandi ukigishishikana no kuri uyu mugoroba uri kurabohora haleluya 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 Yesu mukozi waje gukorera abantu utaje gukorerwa ikorwa cyo kubohora uri kuragikora kurabona data baje imbere y'Imana itangazo twumvise rivuze ngo Imana irabohora Yesu arabohora no kuri Lazaro bavuze ngo nimumubohore nimumuhamburure Yesu urabohora kuri uyu mugoroba urabohora mu bwami bwawe hari imigisha imbahe zirabohorwa kandi abarushe ni Yesu abaruhura uri kurabohora mwami bohora ubwenge mw'izina rya Yesu Kristo turabonye ngo ubwenge buboshwe abantu bakora ibidakora bavuga ibitavugika baja hatariho barasohoka bagaturugo bakayerera bakava mu ngoro y'Imana bakayerera kubera iki n'ubwenge bwatewe Amen. Amena. Amena. Haleluya. Mw'izina rya Yesu Kristo abantu baraje imbere y'Imana ngo babohorere ubwenge. Nebukadineza ubwenge bwaratewe ikindi gihe c'imyaka ndwi Bibiri imbarira ngo karagaruka akenge karagaruka akenge kagarutse yaciye ataha yaciye ava mw'ishamba yaciye ava mu mwanga kubera iki akenge karagarutse ubwenge bwari bwatewe wari umugiriye imbabazi mw'izina rya Yesu abantu bagirira imbabazi ubwenge bugongere kubohoka bohora ubwenge bwabo uyu munsi niryo twumvise ko Satani ashaka gutera ubwenge umuntu akagwana teye ubwenge umuntu agatukana ubwenge umuntu agasambana teye ubwenge ibintu biranonekara eriko umuntu ateye ubwenge naho yicara ntamenya n'ingene yambara ntavyamenya uko yifata ntavyamenya kuko ubwenge buba bwatewe ubwenge buba bwagize igitero buba bwatewe kw'imyambi y'umubi mw'izina rya Yesu Kristo bohora ubwenge Mana bohora ubwenge bakubahe bohora ubwenge tangura ry'ubwenge no kuba uhoraho kuva mu byariko gutahura ubwenge bwatewe kubaha Imana birananira Mana iza abantu bawe maraso ya Yesu Kristo nawe kuri bo batunganiza ibidatunganye ubahindura ibyarimwe bishasha byabanesheje n'ibyongere kubanesha turagushimiye kubikoze n'izina rya Yesu Kristo mwami wacu amina amina Imana ibahezagire cyane
Yesu Kristo ko yarare ejo n'uno munsi niko akiri. Ushobora kuba ufise umutwaro kubabaje urwaye, hagarara. Ejo tuzorabire Satani agirira nabi imibiri yacu. Duhaguruke. Hanyuma we wumva uti ndagomba ko Yesu antabara. Uhagarare Yesu agutabara. Ubwenge niko abohora n'imibiri yacu. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Hagararana ukwizera. Dusabe pastor hano. Kaze dusenga Imana. Ugire kwizera. Nimba urwaye muri kino gikorane, Yesu Kristo yiteguye kukubohora. Nimba ufise amageragezwa, Yesu Kristo yiteguye gucira icanzo kuko aracakora ku kivi. Reka dusenga Imana. Kuri uyu mugoroba Mana. Amen, amen. Haleluya. Jambo ryawe rimaze kuvugwa. Ubaye umugoroba mwiza. Byatumye umuririmbyi avuga ngo uko Yesu abisanze siko abisiga. Oya, ngo ahagwa haciye ibintu birahinduka. Uyu mugoroba. Amen, amen. Ngaba abantu bawe bahagaze imbere yawe, bahagurukijwe n'ijambo ryawe. Jambo ryawe riri mu masezerano. Ngo niwanyizera nzogukiza. Hanyuma nawe unshingira intaho umeshe icubahiro. Aba bantu bahagurutse bahagurukanye imisozi. Iyi misozi nta n'umusozi n'umwe udashoboye gutembagaza. Niyigira ibisozi urashobora kuyitembagaza igahinduka ibiyaya. Girira neza umuntu wese ahagurutse, ahagurukanye ukwizera. Barememwe ukundi kwizera gusha. Bakubone nk'uko uyu mugwayi yakubonye, maze abadayimoni bagahinda agashitsi, imyuka mibi ikaboroga. N'ubu turasenza Imana ngo ibisigo, amashatani, ibitega, amangetengete yose, haleluya, yes, manukana umuriro maze izi ndwara zose zishe, ibisigo bishe biboroge mu izina rya Yesu. Inkozi z'ikibi zibohoke mu izina rya Yesu. N'ubu uracabohora, n'ubu uracatabara, n'ubu uracagendera abantu, n'ubu uracakunda ishengero, n'ubu uracakunda abaguhungirako. Na cane cane bumvise ijwi ryawe nkiri Imana. Niyogere n'umwe ataha imvumure, turabagushikirije. Ubagendere, nibagera hariya mu mihana bagira ico bavuga, bagende bajanye intahe. Haleluya. Bavuga uti Yesu twamubonye akiza. Na jewe ubwanje ntashe nkize. Urakoze Mana, turagushimiye nyakubahwa. Ugabira abantu uko bakwiriye ingabire, ukiza abantu uko bakwiye gukizwa, utunganiriza abantu ingene bakwiye gutunganirizwa Mana. Urakoze, tuzogushima tuvuga tuti igikorane twabanye na Kristo, twabanye na Yesu Kristo, twabanye n'umukiza. Urakoze kuri uyu mugoroba kubikoze. Turagushimiye kukijije bose kandi kubikoze neza byose mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Umwami Yesu Kristo abahezagire mwese. Yesu abahezagire. Mwama baye kwidegenza.